Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure mudahwema gukurikira ni Hejuru TV. Turi ku munsi wa mbere ku itariki ya 22 kwezi kwa kane 2024. Turabaye kaze aho muherereye hose mudukurikiye muri mu Burundi, muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turabahaye kaze ntimuze gucikwa, tubagezaho vyinshi biba bigiye bitandukanye mu makuru tuba tohereza mu bivuga muri politike, amakuru avugwa mu ntwaro, amakuru avugwa mu gateka kazina muntu, mu butungane, mu butekano, bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, inkuru nyinshi ziva zivugwa mu kibano, byinshi bigiye bitandukanye bitangazwa mu bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingo n'amatangazo bigena abene gihugu hamwe n'ayandi menshi tuba twatohereje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. N'umwanya rero w'amakuru twabateguriye ariko agiye kwibanda ku mpinduka zikomeye cane zijanye no kubomora amazu mu gisagara ca Bujumbura. Hambavu hivyo turaza kubagezaho kandi ko kwimura burundu kandi vuba abanyagihugu bageramiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatumwe n'ihindagurika ry'ibihe bivuye kuri El Nino. Rero hakaba hatangajwe n'izindi ngingo zo kwimura ibikorwa vya leta bigiye bitandukanye, harimwo amashuri, harimwo inyubakwa za leta n'amavuriro biri muri zone yibasiwe n'imyuzurira. Byose rero ngo vyoba igiye kwimurwa bive muri utwo duce tugeramiwe n'imyuzurira. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Hari bamwe babitangaje, abandi baravuga bati kuba mu gisagara ca Bujumbura no kuba ubishoboye ngo ntihaba ubishaka. Kuva kuri Kotebu gushika ku ruzi Gikoma amazu yose agiye kubomorwa. Abafise inzu zegereye ibarabara Route Nationale 9 Bujumbura Bubanza kuva kuri Kotebu gushika ku ruzi Gikoma bagiye gusubira kubomora kubera iryo barabara rigiye kwagurwa ribe autoroute. Ni ku gice c'ibarabara Bujumbura Bubanza kuva ku isoko yo kuri Kotebu gushika hafi y'uruzi Gikoma, inzu zose zegereye iryo barabara ziriko imisaraba itukura hamwe n'amametero mwene inzu hategerezwa kubomora akegera inyuma y'ibarabara kuko iryo rigiye gusubirwamwo rikagurwa. Nkuko vyigarwa na bene amazu rero ngo haraciye ikiringo ca babindwi zibiri hari umugwi w'abantu baja gupima inyubakwa zose zegereye iryo barabara Route Nationale 9 bagaca rero bazishirako iyo misaraba itukura hamwe n'imitero mwene yo tegerezwa kubomora. Ngo nta kindi rero bababwira atari ukwandika amanimero ya telefone ya bene inzu hamwe n'ibipimo vyerekana itongo canke parcelle uko ringana, bakabwirwa ko ibi izokononekara bazobirihwa. Nkuko rero tunabisoma kandi mw'itangazo rimanitse kuri ayo mazu ryasohowe n'ikigo ca leta kijejwe uruja n'uruza rwo mu mazi kuwa 19 Ndamukiza 2024. Ivyo bikorwa biriko bikorwa n'ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura uruja n'uruza mu biyaga n'ibivuka ni Autorité Maritime et Portuaire du Burundi AMPT mu ntumbero y'umugambi wo gusanura no guteza imbere ikivugo ca Bujumbura hamwe n'utubarabara twinjira muri ico kivugo. Hakaba rero hategekanijwe umugambi uzorangurwa kuri iryo barabara RN9 kuva kw'isoko ya Kotebu gushika impande y'uruzi Gikoma, ndetse hakaba haranashizweho n'imirwi n'umugwi ujejwe kwakira no kwandika hamwe no gutorera inyishu ibibazo umuntu wese azohura navyo biturutse kuri uwo mugambi. Nubwo biruko rero bene gihugu ntibarota bumva ko boba bagomba basubire kubabomoza amazu, kubwabo babona koko bari ukubakora mu nkovu kuko atagiye kinini cari bwanahere bababomoreye hamwe muri izo. Bakavuga rero ko n'amatongo canke parcelle yahahereye ku buryo basubiriye kubabomoza ataco bosigarana. Abajijwe rero muri ico kigo ca leta kijejwe kugenzura uruja n'uruza rwo mu mazi AMPT hari naco
kiriko gitegura ivyo bikorwa. Bamenyesha ko rirya barabara RN9 rya Bujumbura Bubanza rigomba gusubirwamo kugira ngo rizobemwo amabarabara yagutse bita autoroute. Gutyo rero ngo bariko barakora ivyigwa kugira ngo baharure neza ibizohononekarira co kimwe n'amazu azobomorwa kugira ngo leta izobahe umuzibukiro. Niyo nkuru ya mbere twari twabateguriye. Ariko kandi abanyagihugu bakozweko n'imyuzurire cane cane bo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura nabo bagiye kuronderwa ahandi baba kandi atari ku kiyaga. Izo ni zimwe mu ngingo rero zafashwe n'inama nshikiranganji yabereye Gitega kwa 17 Ndamukiza 2024 mu guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe ritegekanijwe ibi bikurikira: hari kurondera uburyo bwo gutunganya ikibanza kizokumurirwamo abahora baba mu Gatumba, hari kwimura inyubakwa za leta nk'amashure n'amavuriro biri muri iyo zone, hari gutanga itegeko ryo kwimba ibinogo vyo kwakira amazi y'imvura ava ku mazu mu mpangu zose, hari kubandanya ibikorwa vyo gukingira ikivugo ca Bujumbura ntikivogerwe n'amazi. Inama nshikiranganji rero ikaba yarashikirije kandi ko hoshingwa umugwi woharura ivyo igihugu gihomba kubera imyuzurira, ukanakurikiranira hafi ibikorwa vyo gukinga no gutabara. Muri iyo ntumbero rero yaciye igena umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu w'inyubakwa, w'amagara y'abantu, w'ibidukikije, wo gushigikirana hamwe no kwivuna abansi kugira bagire uwo mugambi wo guhangana n'ibiza n'isibe. Tubibutsa ko leta ibicishije mu bushikiranganji bw'ibidukikije yahera gutaka amakungu kugira ngo afashe mu gutanga uburyo bwo kubagarukira. Abantu rero barenze 300,000 bari mu kaga biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Muri abo rero 80,000 bakaba barataye izabo bakimukira ahandi. Mu ntara ya Rumonge umusozi wururutse uhitana umuntu, abakomeretse n'imiryango 100 bataye izabo. Umutumba wose wururutse rero uhitana ubuzima bw'umwana umwe. Abanyagihugu muri ako gace bari mu mwiheburo. Iryo bara rikaba ryarabera muri zone Gitaza muri komine Muhuta intara ya Rumonge, manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu ntwaro hakaba basaba imfashanyo yihuta. N'uyu muhinga mu vyo gukinga ibiza n'isibe avuga ko ico gihe kitari ico kubamwo. Ico gice kitari ico kubamwo. Mw'ijoro ry'uwa 19 Ndamukiza 2024 umusozi warururutse ku mutumba Gabaniro zone Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Mwana umwe rero yarapfuye, 4 barakomereka. Abantu 2,485 mu muryango 497 nigeraho iki ko musaya ibintu n'inyubako vyarononekaye. Nivyo rero vyahitanywe nuko kururuka ku musozi. Bakozwe ko n'ivyo vyago ubu batagira ico bihereza, bace bimurirwa kw'ishure rimwe ry'imyuga. Ati twabonye ibiti n'imirima vyiyunguruza, nta muntu n'umwe azi ahagera itongo ryiwe hatibagiwe amazu yasidutse nyuma yo gutwarwa. Nta mashetani nta n'iyindi nsiguro kuri ibi bintu, niko Madeleine yiyumvira. Akaba rero yahunganye n'abana biwe ariko takindi akijije. Kuzuba abakozwe ko bicaye hasi n'abana babo biboneka ko bashonje, niko bamenyesha amakuru bw'ikinyamakuru SOS Media Burundi babibonye kuri uyu wa gatandatu nyuma y'umutaga. Muvyeyi ariko yonsa umwana yariko hararira, nawe nyene inguvu zaramuheranye saa 8 z'umuhingamo kuko atacu yari bwashire ku munwa kuva ku wa gatanu mw'ijoro. Umunsi rero yaboneye ko amakorwa nk'uko avyigana. Nta muntu rero yashoboye gufungura. Nakijije ubuzima bwanje n'ubw'abana banje, nta kindi mfise niko hagaragaza umwiheburo. Ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bwaremeye ko buzotanga imfashanyo igizwe n'ubufungurwa. Nikabuduru Ntiranyibagira Munyababanga mwishikirabura amatari w'intara ya Rumonge yahumurije abo banyagihugu. Hari insiguro rero zitangwa n'umuhinga nukunyerera kw'isi bikaba bitumwa n'ibintu bitari bike bivuye ku mpera y'isi canke bumanuke bwayo. Nk'akarero murabona ko hari ibimanuko hamwe n'ibihongo vy'amabuye bisigurwa n'umwigisha wo muri kaminuza Tanaze Nkurunziza, n'umwigisha mu vyo gukinga ibiza n'isibe. Umwigisha muri kaminuza aravuga ko ico gice kitari ico kubamwo kandi ko ibintu bishobora kunyuka. Menyesha ko rero imvura nyinshi iriko higwa mu karere hamwe n'ibikorwa vy'abantu biri
mu bisongera isibe. Impanuka ry'uwo musozi rero ryarahitanye ibiti vy'amatara bifashe insinga z'umuyagankuba uva ku rugomero rushasha rwa Ruzibazi. Ivyo rero bikaba bidashobora no kwijana mu gihugu. Ubukene bw'umuyagankuba bwabaye ndanse. Inyubako rero zari zigenewe kubaka umuyagankuba wa kirasa zabaye ubunywenywe, nk'uko rero ico kinyamakuru kibitangaza. Imugina kandi naho haraguye imvura nyinshi, naho rero babiri bakaba barapfiriye muri iyo mvura y'igihuhusi. Vyasubiye rero kubabaza abantu batandukanye. Hari umugabo w'imyaka 60 yoba yarishwe. Ikiziga ca Bernard Harushamagara w'imyaka ishika 60 caratowe mu mpera z'inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke muri aruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uburyo yishwemwo n'icatumye yicwa ntikiramenyekana. Abantu bane rero bikekwa bahagaritswe ku bw'amatohoza ariko arakorwa. Ico kiziga rero catowe ku gacimbiri Baza Miduha ku bw'ababibonye. Umuryango w'uwo mutama rero wararindiriye ko utahuka ku mugoroba ku munsi wa gatanu urabura. Kuri wa gatandatu rero abana biwe n'ababanyi babo baciye batangura kumurondera, bamutoye yapfuye niko amasoko y'iyo nkuru avuga. Ikiziga rero kiriko amaraso cari gifise ibikomere mu mutwe, icemeza ko yagandaguwe nk'uko vyongerwa ko n'abo mu muryango wiwe. Ku munsi wa gatanu mw'ijoro Bernard Harushamagara niwe yari yateramanye n'abagenzi biwe basangira urukanwa ku kirabo kiri hafi yaho ikiziga ciwe catowe. Intwaro muri komine iremeza ayo makuru igatomara ko igipolisi kiriko kirakora amatoza kugira ngo hamenyekane uburyo imvo, hanamenyekane abishe uwo mutama. Abantu bane rero bikeka ko baramaze no guhagarikwa. Uwayishwe rero yari afise abana 9. Ikiziga ciwe cahambwe uwo munsi nyene imbere y'umuryango wiwe, babanye n'abajejwe intwaro ku mutumba. Kuva muri Nzero mu mwaka wa 2024 ibiziga bishika 30 biramaze gutorwa mu ntara ya Cibitoke bw'ibiharuro vya SOS Media Burundi. Ni inkuru rero yindi ibabaje tunahereje ko aya makuru yacu twari twabateguriye muri uyu mwanya. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba tori wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.